menya ko iri dini rya Islamu iri dini rero rya Islamu niryo dini Imana yaremanye abantu, yani Imana yariremanye n'abantu. Kandi tukaba tuzi neza yuko ikiremwa cya mbere Imana yashize ngaha kuri iyi si ni Adam. Rero turimo turavyiyumvira neza, Adam akaba ari ikiremwa cy'Imana, ubwo bisobanura yuko Ubuislamu niryo dini Imana yaremanye na Adam. Bisobanura ko na Adam yari umuislamu. Umuislamu iyo agiye no ku musigiti uzosanga yiyambariye agakanzu, uzosanga yambaye impuzu nziza ari yo makanzu, kuko niyo turiko turaraba na Yesu ntiyegeze yambara costume. Turiko turaraba Yesu ntiyegeze yambara bya birato bitango ni bukare, ngo narangiza aca agenda nawe atangura akubita acinya umuziki ngo ndagushima yewe Yesu we, canke utange ngo Yesu uri Imana nzima. Sinzi kuntu yari kwiririmba nawe, ariko umugore wese iyasenga adatwikiriye umutwe aba uteye isoni. Umugore iyasenga canke avugishwa n'Imana atatwikiriye umutwe, namenye ko umugore aba uteye isoni. Ko rero hinjire umugabo yambaye agakanzu yikubitiyemo akaca yishiramo akakofero, yarangiza akaca agendana n'umukenyezi wiwe yiyambariye akajitandiyo, uzaja kubona ubone hari imbere kuri aritari batangiye kujya mu ndimi kubera ko babonye Abayisilamu aribo babikurikiza. Yagize akaca yirukana abadayimoni ngo ashaka taramanaka paka shikiri mu izina rya Yesu, turirukanya abadayimoni twatewe batangura ati twatewe, batangire ngo twatewe babonye Abayisilamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Urashobora kwibaza ati mbega aya majambo ndiko ndavuga asigura iki? Ni ijambo risigura riti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amahoro y'Imana n'imigisha yayo bibane namwe, kandi ndavuga nti bismillahirrahmanirrahim, tutanguje ku izina ry'Imana nyene impuhwe nyene imbabazi. Rero nongeye guha ikaze abakunzi ba Dawa TV Burundi, ndababwira nti kaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uno munsi, ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro kiryoshye cyane, aho twiyemeje yuko tuzajya duhora ducisha ibiganiro bije bitandukanye kuri Dawa TV Burundi. Akaba ari televiziyo y'abanyagihugu, televiziyo idaraba idini, ahubwo ni televiziyo iraba abantu bose muri rusange, amadini yose adatoranyije idini na rimwe cyangwa se ubwoko na bumwe. Rero kubw'ivyo rero nanone ndasubiye nanone ndabasaba yuko mwakora subscribe kugira ngo mujye mukurikirana ibiganiro bitandukanye, aho tubacishirizaho ibiganiro bigiye bitandukanye, tuba twahamagaye abapasteri cyangwa se nibikorane tugenda dukorana n'abapasteri ndetse nabo tudasangiye ukwemera. Kubw'ivyo rero kuri no munsi tukaba twateguye ikigwa kiryoshye cyane, aho ikigwa abantu benshi cyane bakomeza kugenda bagikwepa cyangwa se bagica ku ruhande badashaka kwigisha inkomoko ni Ubuislamu icyarico. Ubuislamu nico kintu dushaka yuko tugaragaza kuri uyu munsi, aho Ubuislamu abantu benshi cyane bamaje kugira gute batashaka kwerekana Ubuislamu icyarico. Icyambere na mbere urashobora kwibaza Ubuislamu niki? Urashobora kwibaza uti mbega Islamu bisigura iki? Islam bisigura kwicisha bugufi imbere y'amategeko yande yuhoraho Imana mushobora byose. Rero ntitwago twabigaragaza kunuzanye ku munwa gusa, ahubwo Qur'ani yaraje idusobanurira idusigurira neza icyo Islamu bisigura. Nayo rero nta handi tubikura ni mu Qur'ani ikigabane cya kabiri umurongo ugira 130, aho uhoraho Allah avuga ati Bismillahirrahmanirrahim, ku izina ry'Imana nyini kigongo nyini imbabazi, aho uhora havuga ati nani atajitenga na mila ya Ibrahimu,
ninde muntu yo kwitandukanya n'imico ya Aburahamu akaichukia dini hii ya Kiislamu, yarangiza akanka akashira ku ruhande idini ya Islamu, isipokuwa anayetia nafsi yake katika upumbavu, keretse wa wundi yafashe umutima wiwe akawushira mu bujuju. Na kwa yakini sisi tulimchagua Ibrahimu, kandi tunamenya yuko uhoraho Allah niwe yatoranyije nde Aburahamu katika dunia hii kuri iyi si. Aburahamu yatoranyijwe n'Imana kuri iyi si, na kwa hakika yeye katika akhira atakuwa miongoni mwa watu wema kabisa. Kandi tukaba tunabizi neza ko Aburahamu akaba azoba mu bantu biranda ku munsi w'imperuka, kandi akaba yaraniswe n'akazina keza. Imana yaramuhaye agatazirano keza yuko ari sekuru w'abemera bose. Kumbukeni habari hii, mwibuke rero iyi nkuru. Imana iri kwiributsa iyi nkuru Mola wake alipomwambia nyenyekea, aho Imana mushobora byose yabwiye Aburahamu, aramutegeka ati icishe bugufi. Aburahamu nawe amaje kumva ayo majambo nyenyekea, icishe bugufi, akasema, yaciye avuga ati nimenyenyekea kwa Mola wa walimwengu wote, nanjye nicishije bugufi imbere y'amategeko y'uhoraho Imana mushobora byose. Kwicisha bugufi niyo nsiguro ya Islam. Rero wa muntu niyo tumubwiye duti wewe ingo wibere mu Islam, tuba tumubwiye ati ingo wibere uwicishije bugufi imbere y'amategeko yande y'Imana. Na wa wundi azogarariza akavuga ati njewe urumva sino kwicisha bugufi imbere y'amategeko y'Imana, uwo muntu nyine cyo wumva nyine ibihembo byiwe aho babiri simpaka ndabisubiremo. Rero kubw'ivyo rero ndabahaye ikaze kuri Dawa TV Burundi, mujye mukora subscribe hanyuma mukurikirane ibiganiro bigiye bitandukanye. Rero kubw'ivyo rero ndashaka nerekane Ubuislamu, ndashaka nerekane Islamu icarico, mbega Islam yatanguye gute, Islam yazanwe gute, Islam mbega byatanguye gute kugira ngo ibe Islam, mbega Bibiliya ni bihe bimenyetso itwereka bitwereka yuko Islam ari ryo dini ry'ukuri. Icyambere, Islamu turebye muri Qur'ani 30 ikigabane ni 30 umurongo ni 30. Turimo turaraba rero muri Qur'ani ikigabane ni 30 umurongo wa 30, aho Imana mushobora byose ivuga iti ivuga amajambo meranda, ivuga iti ikigabane cya 30 umurongo wa 30 munyanganire, haragira hati basi uelekeze uso wako katika dini iliyo sawa sawa. Ati rero erekeza uburanga bwawe ubwerekeze ku idini ritomoye, idini ryeranda, idini rimeze neza, idini ritomoye. Ndilo umbile Mwenyezi Mungu aliyowaumbia watu, kandi iri dini ni dini Imana karemano, Imana yaremanya abantu. Ni dini karemano, Imana yaremanya abantu. Yani dini hii ya Kiislamu menya ku iri dini rya Islamu, ndi iri dini rero rya Islamu niryo dini Imana yaremanye abantu, yani Imana yariremanye n'abantu. Kandi tukaba tuzi neza yuko ikiremwa cya mbere Imana yashize ngaha kuri iyi si ni Adam. Rero turimo turabyiyumvira neza, Adam akaba ari ikiremwa cy'Imana, ubwo bisobanura yuko Ubuislamu niryo dini Imana yaremanye na Adam. Bisobanura ko na Adam yari umuislamu, na Adam yari umuislamu. Rero niyo turimo turaraba Ubuislamu, turimo turitegereza Ubuislamu, turiko turiyumvira Ubuislamu, turiko turihweza neza Ubuislamu icarico. Ubuislamu dufise amategeko tugenderako. Ubuislamu dufise amategeko ngenderwa ko tugendera ko tutagomba kurenga. Muri ayo mategeko rero
abayisilamu iyo bariko baragenda bafise ingene bameze. Abayisilamu icyambere na mbere iyo bagiye mu musigiti barakura ibirato, niyo migenzo ya Kisilamu. Iyo bakuye ibirato barafise aho babikura. Mbega abayisilamu babikura he? Ahambere babikura nuguhera ku gihe cya Mose. Na Mose ubwiwe yarakuye ibirato. Iyo tubiraba muri Kuvayo ikigabane cya 3 duhere ku murongo wa 4. Haravuga ati Uhoraho abanye yuko akikamisha no kubiraba, Imana imuhamagara iri hagati muri ico gisaka iti Mose Mose. Imana yacihamagara Mose eti Mose Mose. Mose aritaba ati sabwe. Kubera yuko Mose dukurikiranye amateka ya Mose ntiyari umurundi, ntago yari kwitaba sabwe, yabwo yaritabye ati naam kubera ko yari umwarabu. Bisana ko Mose yitabye ngo naam. Amaje kwitaba ngo naam, aca aravuga ati Imana iramubarira iti reka kwegera hano kandi kura inkweto mu birenge byawe kuko aho hantu uhagaze arahera. Twega abayisilamu tukaba tuzi neza ko ahera h'Imana ugiye kuhagenda ukura ibirato. Akandi nacyo gituma twege tukaba tuzi yuko umusigiti arahera h'Imana. Ni nacyo gituma twege niyo tugiye mu musigiti tugira gute dukura ibirato. Hanyuma rero sino gukura ibirato gusa, umuyisilamu iyo agiye no ku musigiti uzosanga yiyambariye agakanzu, uzosanga yambaye impuzu nziza ari yo makanzu. Kuko niyo turiko turaraba na Yesu ntiyegeze yambara costume. Turiko turaraba Yesu ntiyegeze yambara bya birato bitango ni bukare ngo narangiza aca agenda nawe atangura acinye umuziki ngo ndagushima yewe Yesu we, canke utange ngo Yesu uri Imana nzima. Sinzi kuntu yari kwiririmba nawe mu gihe yari we. Urumva nabyo turaza kubiraba yuko izo ndirimbo nazo n'impamvu abayisilamu twege tutaziririmba. Rero abayisilamu usanga biyambariye amakanzu. Aya makanzu rero turebye hano muri Kuvayo 28 ushitswe kuraba ku murongo wa 40 haragira hati kandi n'abana ba Aroni nabo uze ubajishira amakanzu. Ni itegeko ry'Imana. Imana irimo iravuga iti kandi n'abana ba Aroni nabo uze ubajishira amakanzu, ubajishire n'imikanda n'utukofero. Twa tukofero mujye mubona abayisilamu bambara bibe ibyo kubatera icubahiro no kubashariza. Izo mpuzu amakanzu na turiya tukofero abayisilamu bambara ni impuzu zo kubatera icubahiro. Kandi nico gituma uzobona umuyisilamu nubwo yagenda muri presidence akagenda yambaye ikanzu yiwe, akagenda yambaye n'akakofero kiwe, ntago ashobora kujya kuramukanya na nyine icubahiro umukuru w'igihugu yarangiza akacakuramo kajya kakofero. Oya, ahubwo agoma kambaye kubera iki karamutera icubahiro kandi kagasubira kakamushariza kakamubera. Ijya kanzu ntago ari buyikure, reka da, ahubwo ijya kanzu iramutera icubahiro kandi yarangiza ikagira gute ikamushariza. Urashobora kwiyumvira uti hariho n'ibitambaro mbere abayisilamu bambara babagabo birya bakunda kwita ngo ni biremba. Birya nabyo birafise inyandiko kandi mu gitabo cya Bibiliya. Abantu rero tukaba tubasaba yuko bajya basoma Bibiliya cyane. Iyi Bibiliya ntimukajye mukunda kuyitwara mu kwaha hanyuma mutazi ibyanditsemo. Iyi Bibiliya iratwigisha neza ubuyisilamu. Turebye ku kigabane cya 16 umurongo wa 4 mu Barewi haravuga ati yambare yakanzu yejejwe yera derere na ryabutura ryiwe ryera derere aryambike ubwambure bwiwe. Rirya butura aryambara kugira ngo kubera yuko ntiyo kwambara ikanzu yonyine acashiramo nibutura. Akenyeze wa mukanda wera derere, uwo mukanda nawo nuwo kugira ngo iryo butura ridakoroka. Yambare na cya gitambara cera derere mu mutwe. Cya gitambara rero acambare mu mutwe. Kandi noneho si nibyo gusa, iyo niyo myambaro yejejwe.
iyo myambaro ni imyambaro yejejwe. None twebwe twarangiza tukaca tubipinga, tukaca twambara costume, tukanigiriza, warageze ukagenda ngo naje nduw'Imana ngo eka naje nambare costume, ukagira nyine nawe ubibona. Suko Imana hano yadutegetse kwambara amakanzu, ni nacyo gituma na Yesu yitegetse yambara costume. Ni nacyo gituma intumwa n'abahanuzi nta n'ifoto bazigira kwereka umwe yambaye ipantaro cyangwa yambaye ikabutura cyangwa ngo yambaye bya bindi byaje by'iki gihe ngo na madeshire bagafata imikasi bakayikata. Oya. Kandi rero n'ikigutwenza no kugiye n'ahantu ukagenda mu rushengero wambaye ikanzu, ubona watangiye gucyaha abadayimoni. Twatewe mu izina rya Yesu tokereze mene shibakarasha katara afakashe kepaka mu izina rya Yesu abadayimoni bashe. Rero ugasanga barimo barirukana abadayimoni kubera iki babonye ikanzu. Hanyuma rero haje umukenyezi wa Kisilamu akaza nawe agize gute, yitandiye, yambaye igitambara cyiwe mashallah, akacyambara mu mutwe wiwe. Urana nje nababerewe aba yambaye neza, yani unamubonye nyine ubona yuko asa na Bikira Mariya. Rega na Mariya rega yarambara burya intuzenye, yarambara igitambara, yaritandira. Urashobora kumbaza ati mbega icyo gitambara cyo muri birakira nukuri kiranditse, ntugire ngo biri kure. Muri Bibiliya biranditse yuko umugore akwiriye kwambara igitambara mu mutwe akitandira. Naho nahandi ni mu Bikorinto ba mbere, mu Bikorinto ba mbere ikigabane ni cya 11 umurongo ugira 5. 11 umurongo ugira 5 haragira hati: ariko umugore wese iyo asenga adatwikiriye umutwe aba uteye isoni. Umugore iyo asenga cyangwa avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, namenye ko umugore aba uteye isoni. Nimba umugore niba tuvuze ngo avugishwa n'Imana, buri muntu wese ahari avugishwa n'Imana. Igikorwa cyose uri murakora uri kuravugishwa n'Imana. Rero umugore wese iyo ariko asenga cyangwa avugishwa n'Imana adatwikiriye umutwe, amenye ko uwo mutwe waba uteye isoni, kuko hari bimwe rwose no kumubwa. Nihagira umugore atitwikira mu mutwe bamukerera umushatsi. Gukerera umushatsi no kuzana imbuge tugakerera, suko umumwa. Urumva nyine biba biteye isoni, biba ari ikintu aba ari gisebo imbere y'Imana. Rero Imana ikikoresha ijambo gukerera umushatsi, bamukerera umushatsi. Namba ari biteye isoni ko umugore amobwa akererwa umushatsi canke amobwa, niyitwikire mu mutwe. Niba yumva ko bimuteye isoni yuko bo mumwoga cyangwa se bakamukerera umushatsi, uwo muntu nitwikire he? Nitwikire mu mutwe. Umugabo ntakwiye kwitwikira mu mutwe kuko ishusho ari ishusho y'Imana. Rero natwe twebwe abagabo ntago twokwitwikira mu mutwe kubera ko turi ishusho y'Imana, kuko umugabo atandukanye n'umugore. Ntago natwe twajya kwitandira nk'abagore, ahubwo umugore wewe niwe akwiriye kwitwikira iki? Akwiriye kwitwikira mu mutwe akitandira, kubera yuko ni cyubahiro cy'Imana, niko kugabwa bw'abamarayika. Nicyo gituma umugore akwiye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo kugabwa kubw'abamarayika ku murongo ugira 10. Niyo umugore yitwikire mu mutwe amenye ngo ni ukugabwa kw'abamarayika. Umva bakoze igikorwa cyiza, igikorwa kishemeye, igikorwa gishimwa n'Imana n'abantu. Ariko rero hinjire umugabo yambaye agakanzu, yikubitiyemo akaca yishiramo akakofero, yarangiza akaca agendana n'umukenyezi wiwe, yiyambariye akajitandiyo, uzajya kubona ubone hari imbere kuri aritari batangiye kujya mu ndimi kubera ko babonye Abayisilamu aribo babikurikiza. Yagize akaca yirukana abadayimoni ngo shaka taramanaka paka shikiri mu izina rya Yesu. Turirukanya abadayimoni, twatewe batangura ati twatewe, batangire ngo twatewe. Babonye Abayisilamu bakurikiza amategeko y'Imana,
abandi bangiza bakagira gute bakabihakana. Rero abayisilamu tukaba dufise ikindi gikorwa wo kwibaza cyo gutawaza. Abayisilamu ntidushobora gusenga tutatawaje. Navyo rero bikaba bifise inyandiko kandi muri Bibiliya. Inyandiko ihari muri Bibiliya tuyisanga muri Yohana 13:5 aho Imana ivuga iti haragira hati araheza asuka amazi mu mbehe. Uwo ni Yesu. Mu mbehe dufate wenda akarorero kuri kino gihe dukoresha kabido. Yesu yaraheje asuka amazi mu kabido atangura koza ibirenge by'abigishwa biwe. Muri Bibiliya y'Igiswahili ho hacagaragaza akanza kutawadha, yatanguye gutawaza ibirenge by'abigishwa biwe cyangwa se koza gukarabya ibirenge by'abigishwa biwe no kubihanaguza igitambara kenyeje. Nuko ashika kuri Simoni Petero, nawe aramubwira ati, aramubaza ati, mugenzi, ni wowe unyoza ibirenge? Kubera icyubahiro Yesu yari afise, nicyo cyatumye abaza Yesu, amubwira Yesu ati, none Yesu, n'icyubahiro ufise koko, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramwishura ati, icyo njyewe ndiko ndakora wowe nturakimenya ubu, ariko uzokimenya hanyuma. Nukuvuga ngo Yesu arimo arabigisha gutawaza. Ati rero ikintu ndiko ndakora ubu ntago woca kukimenya, keretse yuko uzokimenya hanyuma. Petero aramubagira ati, ntaho uzokwigira unyoza ibirenge gushitsa ibihe byose. Kubera nyine icyubahiro Yesu arafise, ntago urumva ntiyabyumva ukuntu Yesu yokoza Petero ibirenge. Yesu aramwishura ati, nintakoza ntaho tuzoba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati, mugenzi, ntugarukirize ku birenge gusa, ariko ushikane ku maboko no ku mutwe. Abayisilamu nabo mu gutawaza batawaza ibirenge, batawaza mu maso, ku mutwe no ku maboko. Mbere wanashaka no muri Qur'ani biza bihura neza na Bibiliya. Tukaraba muri Qur'ani ikigabane kigira 5, Suratul Maida 5 ku murongo ugira 6, naho haza neza hahura n'inyigisho ya Yesu. Muhammad nawe yaje yigisha nkande nka Yesu. Abayisilamu twokwitawariza bakavuga ati abayisilamu ngo ibyo baba barimo ntabyo bazi. Kandi na Yesu bwiwe nawe yarabyigisha abigishwa biwe ngo bagire gute, baje batawaza. Haravuga ati, na wala kuri ikigabane ni 5 umurongo wa 6, muranyanganira 5 ku murongo ugira 6 haragira hati, enyi mlioamini, yemwe abamaje kwemera Imana, mnaposimama ili mkasali, nimwahaguruka mugiye gusenga kugira ngo musenge, basi osheni nyuso zenu, basi nimukarabye mu maso hanyu na mikono yenu mpaka vifundoni, mukarabe ndetse n'amaboko gushika ku nkokora, na mpake vichwa vyenu, muhanagure no mu mutwe wanyu, na osheni miguu yenu mpaka vifundoni, munakarabe amaguru yanyu gushitsa hehe, gushitsa ku maso y'ikirenge. Urumva inyigisho ya Muhammad n'inyigisho ya Yesu ni inyigisho zaje zisa kubera yuko bose bazikura kwande kuhoraho Imana mushobora byose. Abayisilamu rero, abayisilamu iyo bariko baragenda bafise ibyo bagenda bakora, kandi bafise inyigisho aho bazikura. Nk'akarorero, hariho ikintu cyaje cyitwa bakunda kuvuga ngo
gusiramurwa keretse ubu ngubu abantu babikora kubera isuku, naho undi gusiramurwa byatanguye kuva na kera. Ubuyisilamu nibwo bwaje bukurikiza iyo migenzo kubera ko ryari itegeko ry'Imana. Gusiramurwa ryaje ari itegeko ry'Imana kubera iki? Kubera yuko Aburahamu nawe Imana yamutegetse kugira gute? Gusiramurwa. Reba navyo tubisanga mu Itanguriro 17 umurongo ugira 11, haragira ati muze mukebwe ku munwa w'icyo mwambariye. Si bya bindi byo kuvuga ngo gusiramurwa ngo no gusiramurwa ku mutima, hoya, ni ku munwa w'icyo twambariye. Icyo twambariye namwe muca mucyumva. Kandi ku munwa w'icyo twambariye kizoba ikimenyetso kizobe ikimenyetso cy'isezerano riri hagati yanje namwe. Umaze iminsi 8 avutse aze akebwe. Izina muhungu wese uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda birakurikirana, ari uvukiye mu rugo rwawe, ari uwaguze n'umunyamahanga amahera atakomotse mu ruvyaro rwawe, uvukiye mu rugo rwawe n'uvukiye n'uwaguzwe amahera bakwiye gukebwa. Kandi ni isezerano ryanje rizoba ku mibiri yanyu, ribe isezerano ridashira. Kandi nihagira izina muhungu atakebwe ku munwa w'icyo yambariye, aze arandurwe muri ubwo bwoko, kuko azoba yishe isezerano ryanje. Umuntu wese atakebwe, uwo muntu azaba yishe isezerano ry'Imana. Ni nacyo gituma abayisilamu twace tuba ba mbere mu gusiramurwa, kubera yuko ryari isezerano ry'Imana mushobora byose. Abayisilamu twe tuca turakurikiza. Abandi nabo babonye yuko uburwayi bubarembeje, babonye yuko rero nta kintu Imana ivugira ubusa, babonye yuko hari ukuntu biriko biragenda biyangara, baca baravuga ati natwe reka dukebwe. No kubatangura gukebwa kubera iki? Kubera amasuku. Natwe abayisilamu kumbe ni ibintu twatanguye kuva kera na rene. Abayisilamu dusiramurwa, byo gituma uzasanga n'abayisilamu twifitiye ubuzima bwiza, ugasanga abayisilamu twibereyeho neza. Kubera iki? Twe turakurikiza amategeko yande y'Imana mushobora byose. Rero ikindi, abayisilamu ndimo nderekana neza ubuyisilamu. Islamu icyambere na mbere ndahamya neza yuko na Yesu yari umuyisilamu. Nimba wogiraho n'ikibazo kambaza uti uzoze ko uzambaze cyangwa ubyandike muri commentaire, ubaza uti Yesu yari umuyisilamu gute? Yesu yari umuyisilamu, yari shekhe, ibyo birazwi. Yesu yari shekhe mu bayisilamu, bamwita Shekhe Yesu. Uyu Shekhe Yesu yagiye yigisha ibintu by'ubuyisilamu kubera ko yari shekhe mu bayisilamu. Icyambere na mbere, Shekhe Yesu yatwigishije gutawaza, twabibonye. Icya kabiri, Shekhe Yesu arasiramurwa. Yasiramuwe kandi nawe akwije iminsi 8. Niba ukeneye n'inyandiko ndayiguha. Nta kintu mvuga kidafise inyandiko. Nacyo tugisanga muri 2:21. Mbere n'umutwe w'amajambo uragira uti bakeba Yesu bamushikanira Imana. Nuvuga ngo basiramura Shekhe Yesu bamushikanira iki? Imana. Umviriza rero ukuntu byagenze, iyi nkuru iraryoje. Kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe, bamwita Yesu. Rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwinda. Nukuvuga ngo yiswe Yesu ari uko bamusiramuye. Ntago yiswe Yesu ngo ari ukubera bamubatije, oya, bamushize mu mazi bakamwirika ngo dumburi, oya. Ahubwo bamwise Yesu kubera iki? Kubera yuko yasiramuwe, kubera yuko yagize gute? Bamukebye. Akimara gukebwa bamukoreka akantu ngo twiku, bacana musiramura. Bamusiramuye rero bacana vuga ati rero no munsi wiswe nde? Wiswe Yesu. Yesu nguwo arakuze atangiye kwigisha kubera iki? Yarari intumwa y'Imana.
Imana rero yaramuhishurira, imaze kumuhishurira akaca nawe akajya kwigisha, kubera yigishaga iki? Yigisha mu Bayisilamu. Ushaka no kumenya ahantu yigishaga, naho ndahakubwira, yigishaga mu misigiti, akagenda agatanga ijuma, yari Sheikh Yesu. Sheikh Yesu rero arangije aca twigisha n'akandi kantu karyoshe cyane, atwigisha gusenga. Urya n'umwarimu, Yesu n'umwarimu, no kuri kandi arazi kwigisha. Umviriza ukuntu yatwigishije gusenga. Icyambere yatwigishije gusenga, yaravuze ati kuri 6:9 aragira ati, nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi. Uwo Yesu arimo arigisha gusenga. Nuko musenge mutya muti. Ijambo mutya rifise insiguro, muti naryo rifise indi nsiguro. Mutya ni ibikorwa. Urashobora kwibaza ati mutya rero ni gute? Kubera no mu Gifaransa turabizi hariho teori na pratique. Mutya ni pratique, muti teori. Mutya rero ni gute? Nabyo rero tugomba tubirabe. Na muti nayo turayiraba. Mutya. Yesu arangije atwigisha gusenga dutya. Haragira hati rero muri Mariko 14:32 aragira ati, maze bashika ahantu hitwa i Getsemani, abarira bigishwa biwe ati, bamuricaye hano mbanze nje gusenga. Ajana Petero, Yakobo na Yohana. Ajanye Petero na Yakobo na Yohana, atangura kumirwa no guhagarika umutima cyane. Arababwira ati, umutima uri n'akabonge kagomba kunyica. Kagomba kunyica. Bamuragumye hano, mbanze mube maso. Yesu arababwiye ati mube maso, mukanure. Abandi nabo ati twebwe ntibituraba. Twebwe turahumiriza, sinzira. Ukajya korogara pastor ati muhumiriza dusenge. Akajyako, Baba jina la Yesu, turaguhebaje mu izina rya Yesu. Ubwo barasinziriye. Yesu arababwiye ati kanura, ariko bakaca bamupinga, baragiza ngo ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu bisusu. Umva bikaguma muri ibyo, ngo aramukunda Yesu. Byahe Yesu atwigishe ngo kanura, ube maso. Nawe uvuga ati Yesu warihenze, ahubwo turasinzira. Yesu aravuze ati mube maso. Abayisilamu natwe turakanura. Hanyuma rero yunguruza imbere gatoya, yubama hasi. Abayisilamu nabo niyo bariko barasenga bubama hasi. Rero icyo ni igikorwa ariko arabereka ingene bagira gute basenga. Yesu rero yunguruza imbere gatoya, yubama hasi arasenga. Ngo ahejeje gusenga rero aca rero korana cya kindi ati muti ngo abadata, byose biragushobokera. Kuri iki gikombe cy'indengane, ntibibe ko njyewe ngomba, bibeho kugomba. Ariko arabigisha. Mbega abigishwa biwe boba ko bagumye bahagaze bariko baramuraba, baramukurikiye canke? Urashaka kubyibaza. Si imamu, si Sheikh Yesu. Mbega abigishwa biwe baramukurikiye canke ntibamukurikiye? Reka tubirabe. Mbega abigishwa we mwaramukurikiye Yesu canke? 17:6. Abigishwa rero babyumvise. 17:6 muri Matayo. Abigishwa babyumvise bubama hasi, nabo bararavye babona Yesu, baravuga ati nukuri natwe tugomba kumukurikiza umwarimu wacu Sheikh Yesu. Nkuko yubamye hasi natwe tugomba guca tugira gute? Twubama hasi. Abigishwa rero ba Yesu babyumvishe nabo baca bagira gute? Bashira gahanga hasi, bubama hasi. Inyigisho bafise n'ahandi hantu bayikuye.
bayikuye hehe? Bayikuye no muri nuza, bayikuye mu ijuru. No mu ijuru nabo basenga bubamye hasi, no mu ijuru basenga bubamye hasi. Nico gituma ndabahanura yuko namwe mwakwibera abayisilamu. No mu ijuru niba basenga bubamye badapfukama, wumva wowe udafise ikibazo. Reka turabe mu ijuru, si byahishuriye Yohana. Kandi rero byose ndi kubikura muri Bibiliya, nta rwitwazo ruhari. Bibiliya ngiyi dore ni Bibiliya yera, murayibona, niho ndimo ndabisoma. Bibiliya yera ni mu byahishuye Yohana ikigabane n'ikindwi umurongo ni wa 11. Haragira hati abamarayika bose bati bari bahagaze bakikije ino ntebe, bakikije n'aba bakuru na bya binyabugingo, bikubita hasi bubamye imbere y'intebe basenga Imana. Bisigura ko gusenga wubamye niko gusenga basenga iki? Imana mushobora byose. Bahejeje kubama hasi rero ni bya bindi na Yesu yatwigejeje, murya muti nabo barasenze batyo, bamaje gusenga bubamye baca barajya ko rero bati amen. Niyo mpamvu n'abayisilamu uzajya kubona ubone baravuze bati alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Abayisilamu bose bati amin. Umviriza rero inyigi birimo ati imigisha no guhimbazwa n'ubwenge n'ishimwe n'icubahiro n'ububasha n'ubushobozi n'iby'Imana yacu ibihe bitazoshira. Amen. Isilamu buraryoshe, Ubuisilamu buraryoshe kubera yuko ibintu byose bakora babikora bafise aho babikura, babikora bafise inyandiko, babikora na Bibiliya. Ari Bibiliya nabyo kuvuga ngo noneho hari urwitwa Bibiliya yera iragira gute? Irashigikira abayisilamu. Igitwengeje rero gusumba ibindi muri 3:19 Qur'an. Tugaruke muri Qur'an gatoya, ikigabane ni cya 3 umurongo ni wa 19. Wumviriza ijambo kuno rivuga, riragira riti Imana mushobora byose iravuga ati bismillahir rahmanir rahim, birashaka atamakenga dini ya haki, idini ry'ukuri mbele ya Mwenyezi Mungu, imbere y'Imana mushobora byose ni Islamu, n'Ubuisilamu. Idini ryemewe imbere y'Imana mushobora byose, idini ry'ukuri niki? Ni Islamu. Kubera iki? Kubera yuko nibo bantu bariko barakurikiza amategeko y'Imana mushobora byose. None humviriza rero kuri 85 haravuga ati na naye kata dini isiyo kuwa ya Kiislamu, na wa wundi rero ashaka kugenda ahakana Uislamu, umviriza ari kizomubaho, basi haitakubaliwa kwake, akashaka kurondera irindi dini ritari Islamu, uwo muntu namenye ko idini ryiwe ritazemererwa. Ni naco gituma rero Yesu yaciye avuga ati babandi rero birirwa bansenga bavuga bati birirwa basenga Yesu nawe yaciye agira gute? Abikonkumura, abikura. Haravuga ati nta rwitwazo ruhari, nta rwitwazo na rumwe ruhari. 7:21 kugira ngo tuce tuheza n'ikiganiro cyacu. Haragira hati umuntu wese amvumereza ati mwami mwami. Hari n'akaririmbo mbere wanashaka twakunda kurimba, papa wanje akiri pasiteri, tukakunda kukarimba tuvuga ati mwami mwami Yesu, iyo ngeze mu ngoro yawe ndanezerwa. Ukumva nyine uri muri mpemo, ukumva nyine ibintu urimo nyine ukumva nyine uri mu munyenga, ukibera muri mwami mwami Yesu. Reka rero turabe, umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siyo zo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami,
twavugishwa n'Imana mu izina ryawe. Abantu bavugishwa n'Imana mu izina rya Yesu n'abandi n'abayisilamu n'abakristo. Inyishura yiha. Nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe. Ni bande bavuga ati turirukanye abadayimoni mu izina rya Yesu. Kashakaraka patarashakata ute kapasha mu izina rya Yesu. Ni bande birukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Inyishura yiha. Nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Ni bande birwa bavuga ngo impumyi zirahumuka, ngo ibimuga biramuguruka mu izina rya Yesu. Kaparashakata. Ni bande? Inyishura yiha. Niho nzobajinjiburira nti, Yesu rero azobajinjiburira ati, ntaho nigeze mbamenya, ti mwebwe mwirirwa muvuga mutyo nta hantu ndabazi. Ndabavuye ko mviraho. Ati mvirako abakubita umugeri mvaho ntaho mbazi, mwabakora biziramwe. Uwo ni Yesu arimo arirukana babantu birirwa bamuvumereza, birirwa bamuvuga, bavuga ngo tukora ibitangaza mu izina rya Yesu, bavuga ngo twirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, birirwa bavuga ngo impumyi zirahumuka mu izina rya Yesu, ibimuga biramuguruka mu izina rya Yesu. Kasanga n'umwe kubivuga yambaye amarori. Uko abivuga arwaye amarori, arwaye na myopi, nta nubwo nabona. Ibiri kure byiwe ntabyo abona, cyangwa se ibiri hafi yiwe ntabyo abona. Ugasanga kugira ngo asome n'inyandiko abambara amarori, ariko yarangiza ngo impumyi zirahumuka mu izina rya Yesu. Wabanje ukisengera ugakira. Banza wisengera ukire, niho tuzamenya yuko nyine uri umuntu akomeye. Nimba koko musengera abantu bagakira, kwa rujante basazi buzuye, urazi kuntu na leta yoce guhembasha. Leta yo guhemba kwere. Uramutse ugiye kwa rujante ugasengera kuva kuri babasazi, umusazi wa mbere gushika ku wanyuma, ukaca basengera bose bagakira, bagasubira mu ngo zabo, bagakora ubuzi. Nukuri Imana yo guhemba, ariko ikibazo gusa ukoresha umuntu, ntugenda ngo ukora ibintu bigaragara. Impumyi zirahumuka mu izina rya Yesu. Ni benshi bahari bagendesha udukoni, kuki utabikora? Nawe ubwawe uri kubivuga wambaye amarori. Rero wa muntu rero yumva afise ikibazo yobaza, turamuhaye ikaze. Nanone tubona gutumira abantu baje batandukanye kuri Dawa TV Burundi. Rero aha uri kurambona ni kuri studio za Dawa TV Burundi. Tukaba dukorera aha tukaba dukorera kuri Facebook live. Iyo ushatse rero no kutubona turacishaho n'ibiganiro Facebook live, ni kuri Dawa TV Burundi, canke se kuri Facebook wandika Dawa TV Burundi, warangiza ukajya ukurikirana ibiganiro byacu, ugakurikirana inyigisho zacu zigiye zitandukanye, kandi warangiza ukagira gute, ukajya no kuri YouTube yacu, channel yacu ni Dawa TV Burundi. Dawa TV wandika ni D na A zibiri, warangiza ukandika we na A, warangiza ukandika TV Burundi. Ucugira gute utubona. Nta kindi kintu tugusaba gusa nukugira subscribe, nugukora subscribe cyangwa mu gifaransa byo bita s'abonner, warangiza ugakora like, ugasharinga n'abandi, ugasangiza n'abandi inyigisho nk'izi ngizi. Wenda hari igihe zorongora abantu ku Mana nyakuri. Mboneraho no gushimira abantu bakomeza kudukurikirana, na babandi bakomeza kugenda babaza ibibazo bitandukanye, bashaka kumenya idini ry'ukuri ryari ryo. Nari nacyo gituma dutumira abantu bagiye batandukanye. Mbonera no guha ikaze umuntu wese yifuza kusaba ikiganiro kugira ngo ayage na mu Islamu, nta ngorane, twege turamuha ikaze, akaza ngaha kuri studio zacu, yangiza akagira gute, akibariza ibibazo byiwe, canke se akigisha inyigisho yiwe, twarangiza tukamubaza natwe tukamubazaho ibibazo. Kubw'ibyo rero ndahaye ikaze buri muntu wese. None nsubira nanone gukangurira abantu kugira subscribe kuri Dawa TV Burundi. Kuri noze YouTube yacu wandika Dawa TV Burundi, ukaca udukurikirana. Kuri Facebook naho wandika Dawa TV Burundi, warangiza ukajya udukurikirana umunsi ku munsi. Nanone ndabifuriza amahoro y'Imana agumane namwe. Ciao ciao, inshallah tuzobonana uwundi munsi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.